Hello, bonjour, bonjour tout le monde. Kubatanzi nagomba no musi nsubire nipresente nitwa Audrey Muco y'Intore nkaba ndongoye East Free TV nkaba kandi mfise company ya consultancy ikaba yitwa East Free Consulting tukaba tugira ibintu vya property management, development, technology integration, finance tukaba dukora no muri ivyo vya real estate nyene kumakinga sure yuko amazu y'abantu tuyavyaza umusaruro kandi tugashiramwo na technology tukaba tugirisha ama internet ama solar solutions ama plaque solaire tukagira ibintu vya digitalisation tukaba tugira n'ibintu vy'ama website ducrea ama website tukaba aussi ducrea ni n'ama communication platforms n'ibindi hariho website link ngaho kuri chaîne ya YouTube hariho lien ya website so murashobora kugenda mukaraba kuri website mukaraba ama service yose dutanga hama ari service mukeneye murashobora kubukinga canke mushaka kumvugisha murashobora gukomanta ngaha muri section ya commentaire. Alors uno musi tuje kuvuga kuri sujet il est très intéressant, c'est un sujet il est très intéressant mugabo tuza gukora cane jewe narababwiye I'm Canadian mugabo I was raised and born in Burundi, so ndi Umurundi kubisanzwe, so ndi Umurundi wo kwitsitso kandi ndakunda igihugu cacu ciza c'u Burundi, nico gituma uno musi tuje kubahereza yindi video iza kuvuga ku bintu bikenewe, ku bintu dushobora kuba tumaze iminsi turiko turumva surtout mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, nko kuvyerekeye ama minere ari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turafise inzahabu, turafise amazinc, turafise fer, turafise za coltan zose, donc tuza kuvuga kuri ayo ma minere hama tuze guhana ivyiyumviro tuvuge ngene ni gute ivyo bintu vyose dufise, ubwo butunzi twama twumva yuko dufise mu gihugu bwoteza imbere igihugu kwanza, kuko igihugu nico kiza imbere, hama bugateza n'imbere umunyagihugu uwo ari we wese w'Umurundi uri mu Burundi cankwe mu mahanga. Ivyo rero nivyo tuza kuvuga, nivyo tuza gufatira kuno munsi. Nkuko nabibabwiye je ndi umuhinga yigenga, nkaba consulting company, nkaba ndi ngaha muri Canada, I'm Canadian, kandi nkaba ndi Umurundi. Nta ngorane mfise, sinje kwidogera Uburundi, sinje kwidogera ikintu na kimwe, ahubwo nje gutanga umuti, nje guhereza la solution Uburundi, nje gukontribuwa mu gufasha igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikintu ca mbere rero novuga ni gute twofata ama minere yose, comment on peut prendre tous les minéraux dufise mu Burundi, washaka ari inzahabu canke ibindi vyose biziherekeza, ni gute twobifata bikaducikira bikatuveramwo ibintu dushobora guprofita, dushobora umunyagihugu wese ahari ashobora kwiyumva yuko sasaniwe n'igihugu mbere kikanatera imbere, tukamakinga sure yuko umunyagihugu ari we wese yashikiriwe n'Uburundi bwashikiriwe. Donc umuti n'uwuhe, twobigenza gute, twokora iki? Nagomba ndababwire yuko icambere na mbere coco gufata ama minere tukayimba hama tukayexporta, tukayagurisha hama tukazana amadovize. Uheruka navuze kuvyerekeye amadovize en dollars. Ivyo gusa ntibikwiye kugira igihugu gitera imbere, ntibikwiye kugira umunyagihugu ari we wese yumve yuko hariho akarusho mu gihugu kuvyerekeye ubutunzi. Alors ivyo vyonyene gufata exporter les minéraux ukazijana mu kindi gihugu canke ukazigurisha ahandi hama ukagarukana amadovize et puis ukaguma ukora ivyo nyene ntibikwiye. Muti kuki none twogira gute? Ikintu ca mbere dushobora kugira, dushobora gukora ni attirer aba investisseurs international bo mu bindi bihugu kugira baze ko investisa mu Burundi, kubera Burundi bufise ama minere menshi, harimo za terre rare, harimo za nickel, harimo none ni gute twovyexploita, ni gute twobidevelopa tukamakinga sure yuko biriko bibeneficia abarundi. Alors ikintu ca mbere mpejeje kuvuga ni kwatira les investisseurs international bakaza mu Burundi
bakavyexploita bakabikoresha bakabirafina ku buryo bitanga akazi mu Burundi, bitanga akazi ku murundi wari we wese, hama na leta y'u Burundi ikaharonkera amataxi, ikaharonkera akoyoko, kuko abo ba investisseurs international baje gukorera mu Burundi bakazana amasosiyete yabo, dufate exploiter nka Nickel canke exploiter nka Terre, byofasha cane gose, bigafasha abanyagihugu b'abarundi kuko baca baronka akazi bakisununura muri education, mu buganga, muri vya nkenerwa vyose bakenera ku munsi. Hama bamaze kuronka akazi baratanga n'amakori, nayo masosiyete nayo nyene agatanga amakori. Alors icambere, attirer les investissements internationaux, foreign investments ziri direct ziza gukorera mu Burundi directement, kugira tuharonkere akoyoko. Ikintu cambere nagomba kubabwira coco nuko mwomenya yuko les minéraux zishobora kuba zigize ibintu vyose, ibice vyose bigize nk'igihugu. Muti kuki bimeze gute? Ati ivyo vyoba bizigize nibiki? Par exemple nababwira yuko nko muri technologie hari ibintu vyinshi dukoresha les minéraux tuba duse mu Burundi, dushobora gukoresha muri technologie, dushobora gukoresha mu créer ama batterie nka za lithium par exemple, ni batterie zikomeye ziramba muri système d'énergie solaire par exemple. Ivyo turashobora kubikoresha ama terre rare, gucreer ama screen, ama smartphone, ibiki muri medicine par exemple, bijya vyuma babashiramo muri wavunitse, vyose biva mu maminere abari mu gihugu. Muri energie, par exemple urazi ko or hamwe na argent ari ama conducteur, urumva. Donc ivyo vyose birafasha kugira igihugu gishobora kuraninga. Hama ivyo vyose rero tumaze kubitahura, twumva yuko amaminere ashobora kugira ibintu vyinshi mu bice bimwe vy'igihugu. None ni gute rero tubivyaza umusaruro, tukamakinga sure yuko bifasha abanyagihugu n'igihugu c'u Burundi? Navuze rero cambere, investissement direct ziza ku investissa sur le sol burundais, zigakorera mu Burundi, zikarafina ces minéraux. Hama aho twaba twongereje kuvyo turiko turakora ubu, ko ndabona yuko ubu unye turiko turexporta les minéraux tukazigurisha, hama tukazana amadovize. Transparence mu kumanaginga amadovize ibikenewe nayo nyene. Alors ni gute ikindi kintu twovuga ati ni gute twobikora tukabikora neza? Umaze kuronka ayo ma investissement, ukaronka ayo ma revenu avuye muri minéraux, il faut diversifier l'économie, il faut diversifier ahantu winjiriza mu gihugu. Dufate nko kwinjiza amafaranga canke nko kwisununura kugira production y'igihugu yongerekane na GDP iduge nayo nyene ku munyagihugu, ku buryo Uburundi buva, kuko namba turiko turaja muri pays iri en voie de développement 2040 na 2060, pays développé, hariho ibintu bimwe tutazovuga ko twahashitse tutabifise. Hari ibintu bimwe tutazovuga ko turi pays en voie de développement tutaranashikira. Hari ibintu bimwe tutazovuga ko turi pays développé tutarashikira. Alors c'est très important rero ko tu diversifies même izo revenus zavuye mu maminere. Par exemple la diversification, ushobora kwivuga ati none ni gute les revenus zavuye muri minere twozikoresha nko muri agriculture par exemple, ni gute twobikoresha tukabeneficia muri agriculture par exemple. Ucuvuga ati none abanyagihugu bakeneye iki kurima mu Burundi? Par exemple turacakoresha isuka, ni igihugu ciza c'u Burundi, ni igihugu isuka niyo yaradutunze. Abavyeyi bacu, ba nyokuru, ba sokuru bararima bagakoresha isuka kandi bakimbura, tugafungura tugahaga. Mugabo ni gute twotera imbere tugafata les revenus zivuye mu maminere tukazikoresha mu burimyi par exemple, kugira dutere imbere twisununure, hama turonke akarusho mu mibereho ya misi yose. Mu burimyi mu Burundi uraziko turacakoresha isuka, mu kuvomera turacakoresha imipira canke utumashini tuvomera hirya no hino. Il faut développer technologie zo muri agriculture. Tumaze gufata izo revenus zivuye muri minere, tukadevelopa la technologie nko muri agriculture, tukaza turakoresha amamashini yo kurima, uko imashini imwe ishobora kurima ahantu mu mwanya mutoya,
ahantu horimo abantu igihumbi, abo bantu bose bari kuba bariko barafata isuka bagakora ibindi, igihugu kikaguma gitera imbere. Alors tugakoresha amamashini yo kurima hageze kuvomera, nko mu bihugu biteye imbere no bahakarore nko ngaha ndi muri Canada par exemple, dukoresha amadrone, turakoresha amadrone agaca hejuru ariko aravomera imirima yose, nta muntu n'umwe ukeneye umuntu umwe cankwe ugakoresha iyo drone gusa akavomera imirima yose, imashini imwe ikarima ahantu hanini gose, usanga vyimbuka n'ingoga. Mu mwaka urashobora kurima 2-3 wimbura n'ingoga, usubizayo usubira wimbura usubira urima. Donc kubera iki? C'est grâce à la technologie, grâce à la diversification y'ama investissement umuntu aba ariko aragira. Alors mu Burundi ndabibutse tuko tuvuga les minéraux ni gute zoshobora kudufasha, zigafasha umunyagihugu ari we wese, zigafasha n'Uburundi n'igihugu gutera imbere. Alors voilà, ivyo rero bimaze kuba amaminere, ni gute, ni kihe kintu kindi kica kiba? Haca haba création de l'emploi, haca haba guteza imbere les communautés. Urumva hamaze kuba création y'akazi, abantu no kuvuga yuko baje kuinvestisa directement mu gihugu, baje kuinvestisa directement mu gihugu no kuvuga yuko bamaze gucrea akazi, bakrea amasosiyete, bariko baratanga amakori, abantu bose bisununuye, imishahara yisununuye kubera barafise ico bakora, twaronse amasosiyete za kuinvestisa, hama akazi kariho. Hama ikindi kintu naco, abantu bamaze kubahereza akazi, ifoko turondera muri azo minere nyene, ni gute two develop l'environnement, ni gute twogira clean energy, tugakoresha ama solar solutions, ni gute twogira ama electric vehicle, urumva technology ikabahaye. Kuko nagomba babwire yuko akazi kamaze kuboneka, abantu bakinvestisa, hama tukadevelopa, tukadiversifia les revenus zivuye mu maminere mu kuzinvestisa mu bindi. Turakeneye technology iri avance, technology ituma ibintu bifonctiona. Turakeneye des infrastructures ziri bien structurées, zikora neza, ibintu bipanze neza ku buryo supply chain y'ivyo bintu vyose biriko birakora muri iyo economy bikora neza. Alors ivyo rero duca dukoresha techno, kuko igihugu dufate nk'ubunye tuko turavuga turi pays en voie de développement, tudafise technologie kwiye, tudafise internet high speed, biragoye. Turi pays développé, les infrastructures zitabaye bien développé, tudafise amabarabara hejuru. Nagomba ndabwire ko ngahanye nko mu bihugu vya Canada hariho n'abagwiza tunga avuga ati iri barabara ngomba ndagishinge, ngomba ndagiyubakira par exemple. Ugasanga nk'umugwiza tunga afise amafaranga, oriye kuja kuyicarika muri banke wagume amu beneficia wenyene, arafata akubaka nk'ibarabara. Amaze kubaka iryo barabara akaca avuga ati uzoca kuri iri barabara wese azoza arariha nambara $3, nambara angahe, bivanye n'umunota n'iminota umara uri kuraca kuri iryo barabara ukariha. Non seulement abariko ra developer igihugu, non seulement abariko arubaka igihugu, non seulement abariko arubaka amabarabara gafasha Uburundi kwiteza imbere no gutera imbere, mugabo abariko arafasha n'abanyagihugu bose bariko barahaca, kandi kuri we nawe araronka akarusho, akaronka agafaranga kazoguma kinjira, n'umwana n'umwuzukuruza nawe nyene azoguma ajyako kubera umuvyeyi yemvesishije neza akubaka ibarabara. Donc c'est très important yuko tugira ubwenge, duca ubwenge, twavuga tuti ni gute dushobora kuinvestisa ibintu bitwungukira, bikungukira abanyagihugu, bikurungukira n'igihugu cose. Voilà, urumva bica bifasha muri supply chain, bigafasha muri kwidevelopa mu gihugu. Alors ikindi kintu naco tuca dukora, ivyo vyose biriko biraba, ni gute twedika, hari ibintu vya recherche et développement, ugashobora kwedika, ugashobora kwigisha abantu ku buryo baguma bari skilled, baguma bashobora gukora muri iyo secteur y'amaminere, bakaba innovant, bakinova, bagashobora kugira ama recherche akomeye ateza imbere igihugu cose. Et à long terme, urumva tugakrea ama université ajejwe ivyo bintu, ashobora kwigisha abanyagihugu, training abanyagihugu no mu kazi. Training ikaba iri ikintu ca mbere, ukozi wese akaguma yiga kugira atere imbere, hama ama performance nayo nyene yabo agatera imbere osi. Alors ivyo rero ni bimwe
dushobora kuvuga ivyo navyo kugira tubishike ko il faut yuko haba une structure économique vraiment yamaze kuba bien élaborée, bien planifiée. Ama iyo structure économique nayo tukagira transparence, tukamakinga sure yuko ibintu vyose vyo gucisha hirya no hino bitaba, par exemple nko mu bintu vy'amaminere, uri kuragurisha amaminere, c'est très important kugira ntukireye des conflits mu banyagihugu canke mu gihugu. C'est très important yuko uba transparent, ukaba transparent envers les revenus zavuye muri izo minere, ukaba transparent ukerekana les revenus. Hariho ama standard international ivyerekeye amaminere par exemple, ukaba muri izo programme za international za transparence zo kugera les minere, hama ukadiversifya, ukamakinga sure yuko umunyagihugu wese avuga ati ibi inye ni revenue zavuye muri minere zica zigenda hanahana. Ivyo rero tumaze kubikora tukaronka izo revenue, tukaba twaronse ama investissement direct, tukaba turiko turadiversifya muri economie, tukaba turiko turiteza imbere, technologie turatera imbere, les infrastructures ziko ziratera imbere. Ni gute rero umunyagihugu wo hasi aza gushikirwa? Ni gute tumakinga sure yuko umunyagihugu wo hasi mu Burundi canke umurundi wese ashobora gushikirwa rapport avec les revenus zivuye mu minere? Alors umviriza ngene umunyagihugu ashobora gushikirwa, nagoma nababwire dufatiye nk'akarorero ko mu bihugu ngaha byo hanze byateye imbere, il y a des systèmes sociaux. Hariho ama système social, surtout nko mu buganga, ngaha anye nagoma nababwire ko ngaha muri Canada ni hakeya, n'ama province make ushobora kugenda nguragiye kwivuza ngurarisha amafaranga ngo nguratasha. Baramaze kuinvestisa, barakata umusaruro, amataxe et tout ça, ku buryo wewe uri umunyagihugu ugiye kwivuza utwara agakarata kawe gusa ukagatanga, bakamekinga sure kuri enregistre ufise agakarata kwa muganga, barakuvura ibintu vyose ukava witumukira. Vyavuye hehe? Turiko dusigura ku Burundi, vyavuye kuri za revenu investissement zavuye mu maminere, bishikira umunyagihugu wo hasi kwa muganga, muri social, mu gufungura, ukamakinga sure yuko nta munyagihugu numwe ashonje mu gihugu, nta mwana numwe ari mwibarabara mu gihugu, kuko ucukeye ama programme de protection de l'enfant bituma abana abashonje bagaburirwa, ugakreya ama food bank. Ho ngaha muri Canada nagomba ndababwire yuko nk'ikintu co gufungura baramaze kugitorera inyishu. Kubera iki? Ce sont ces investissements bagira. Hariho ama food bank, naho wowe ukenye udafise amafaranga yo kuja gufungura, ashobora kugenda muri food bank baguhereza ivyo ufungura, ugataha muhira ugateka, hama ugafungura ukamererwa neza. Urumva uco créer des systèmes sociaux zifasha muri education, ugakreya ngaha anye nta mwana ariha amafaranga muri primaire, nta mwana ariha amafaranga muri secondaire, batangura kuriha bageze muri université. Naho nyene comme East Africa ivuga n'ivya finance, naho nyene utanguye kuriha ugeze muri université, hariho des programmes leta ushobora gukotiza, ugakea ama compte ya education mu mabanki, les institutions financières, hama leta ikaza iragukotiriza nayo nyene igushirirako duke duke, ku buryo umwana umwugururije nk'iyo konte azogera kuja muri kaminuza afise amafaranga yo kuriha ishuri. No kuvuga yuko biba vyaroroshe, bica vyoroha, uramukotiriza amafaranga make. Dufate nk'ubu ukreye iyo konte ya education y'umwana, ukaca umukotiriza nka $50 par mois canke $100 par mois, leta nayo icishirako nka $10 nayo nyene ikazirashako $10 gutyo gushika naho umwana azokuza 18 19 angeze kuja muri université afise amafaranga akwiye yo kwirihira ishuri, hama akadesida si peut investir canke yaronsa amahera yakoze yo kuri ishuri gutyo. Donc nuko les investissements tuba turiko turagira zica zishikira n'umunyagihugu wo hasi nawe nyene agashikirwa, hama tukaca du promotinga coopération internationale, coopération mu karere muri East Africa, tukamakinga sure yuko dufise imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, ku buryo supply chain trading nabo bantu bo mu karere biba vyoroshe, kubera ntitugurisha mu Burundi, tugurisha mu karere canke hala international. Hama rero kugira pour faciliter le marché, il faut ko ama coopération, il faut yuko imigenderanire n'ivyo bihugu iba yoroshe, iba imeze neza, hama tukagira ama accord de commerce n'ivyo bihugu,
tugaca dusanga yama minere za nzahabu za zinc za fer za coltan za minere twariko turavuga za terre rare twariko turavuga ko dufise mu Burundi ziraduteje imbere gusumba uko twari twibaza ko zoduteza imbere turiko turazigurisha gusa hanze. Mwumvise muriko murakurikirana la logique, ndiko nagerageza kubivuga mu materme yoroshe, mu materme y'ikirundi umunyagihugu wese ashobora gutahura, kugira dutahure ngene vyodushikira ni gute twoshikirwa twebwe nk'abanyagihugu bato bato batariko barabigurisha cankwe batariko barabigura. Ni gute twoshikirwa. Alors ikindi kintu rero dushobora kuvuga, nariko ndakora ko ku kintu gitoya ca infrastructure, development des infrastructures. Uriko ura developer les infrastructures, urashobora gufata les revenus zavuye cyangwa ukagira ama deal, ama négociation n'aba partenaires baza kwinvestir mu gihugu, ukayafata les revenus ziva muri minere ukavuga ati igice cyangwa une partie entière cyangwa je sais pas quoi yiyi minere izobijejwe kubaka amabarabara, urumva, izobijejwe kubaka ibitaro, izobijejwe ku developer technology, ku buryo tumaze kudevelopa muri technology tugira n'ibintu vyitwa digitalisation. Digitalisation irafasha mu abantu nko ngaha muri Canada urashobora gufata ikintu cyose ubukeneye ukakironka kuri internet, ukakigura kuri internet, utelefone ukakironka, ukaba ufise ibintu vyose ngaha ku mashini, tout ce que tu veux kikaba kiriko kibera ngaha. Ivyo ubishikako gute? Ntuzokwitwa pays développé la digitalisation itaraba fully implemented, itaraba nyayo mu gihugu uburimwo. Surtout turiko tuvuga nk'akarorero nko mu Burundi par exemple, digitalisation irafasha urekonomiza ama cost. Urumva nkajya amasharuwa dufate nk'ijya miduga mugiye mu manama mugize iki, ibintu vyose mu performance mu kazi tusa birafasha pour économiser kugira mutere imbere. Ukaraba nk'ubunye dufate ugiye nko mu mabanke dufate ugasanga nta connection ihari. Ni gute amabanki afise amafaranga yuzuye atagira ama connection muri banki? Il faut investir, il faut encourager les gens à investir kugira ayo ma challenges yose tuba dufise muri secteur cyangwa mu Burundi ahave, abantu bashira ubwoba bemvestise. Umuntu hama nk'Uburundi, nk'igihugu ciza c'u Burundi naco ikiba gikenewe aba ari gucreate plateforme nziza, environnement nziza ya structure économique iri bien développée, ku buryo umuntu cankwe abantu bashobora kuinvestisa neza, bagakora business neza, ivyashara bikagenda neza, ku buryo umuntu wese naho yoba ari umugwiza tunga ashobora kubwira leta ati umviriza rijya barabara riva hajya kuri large cyangwa rijya barabara ryo kujya Rumonge hajya hose kuri Semseka hariya hose gushika hariya, ngoma ndaryubake. Ati ngoma ndaryubake mugabo coza dushiraho akantu dufate nk'ubu ushaka kwinvestisa utera imbere, zoradusha umuntu wese azohaca amaze ku munota 2 canke iki ashobora kuzoza ari nk'ifaranga rimwe dufata canke amafaranga 3 canke iki. Nuvuga iki no seulement uwo mugwiza tunga yaryubatse mugabo nawe nyene ariko ara benefisi. None ntimurabona ko dufate nk'ubugiye nko kuri marché kwa Sione, dufate ugiye kuri marché kwa Sione ugasanga parking uraparkinga mugabo winjiye imodoka yose yinjira canke isohoka uri amafaranga 1000. Urashobora gufata ati okay, iri barabara rero leta nta buryo ifise ryo kuryubaka, mugabo hariho umugwiza tunga yazaye imitahe yiwe ashaka kubaka iri barabara. None uwo mugwiza tunga acavuga ati none je nzoronka iki, leta izoronka iki? No seulement mugwiza tunga araronka, kuko no ngaho hanze birabaho, umaze kwitwa pays développé birabaho, hariyo abagwiza tunga bubaka amabarabara ukarihisha ibarabara ukaririha, ukavuga ati ewa mumpereze naho yoba amafaranga 100 ari miduga amajana ngahe yamica kuri uwo munsi cyangwa imiduga 1000 bingahe, amafaranga agwira yaroye aragwira mu gatera imbere, ugasanga igihugu kirashajije, igihugu gisa neza, les infrastructures ziri bien développées, ama water system ameze neza, ama power grids ameze neza. Urumva ugasanga les projets d'investissement zagenze economy y'u Burundi, GDP yateye imbere ku munyagihugu wose kubera twakoresheje neza les minéraux, twazoriense muri diversification, twazoriense mu ma investissement direct abera ngaho mu gihugu, twazoriense no créer les systèmes sociaux zishikira umunyagihugu
uwo ari we wese. Mukaba mufise ikibazo nyingene ivyo bintu vyokorwa, ndazi yuko biroroshe kuvuga nk'ubu nye ndiko ndabivuga gutya, mu munyagihugu asanzwe ashobora kwiyumvira ati ivyo bintu vraiment nivyo, canke ati ariko apfa kubivuga ntazi ingene bimeze. C'est vrai biroroshe kuvuga, mugabo gushira mu ngiro bisaba abantu babunyoye, bisaba abantu baburiye, bisaba abantu b'incabwenge, bisaba abantu bazi guplanifya, bisaba abantu bazi kwitangira igihugu. Mugabo nagomba kubwira yuko ivyo vyose bimaze kuba develope, tukagira na transparence mu gihugu, tukabikora neza, bigenda neza ku munyagihugu ari we wese, bigafasha Burundi, bigafasha umunyagihugu uwo ari we wese. Alors nituze turabona remunere yuko ari izo ku exporta gusa, ushobora ku exporta ugakuramo amadovize, amadovize ukayagarukana ukayinvestisa mu Burundi. To thinking muri ibi vyose niko ndabivuga, twiyumvire ngene zodufasha neza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ciza, zigashikira n'umunyagihugu wari wese. Alors ivyo vyose ndiko ndasigura ni kubera turafise n'akarorero aho vyakunze, turafise akarorero aho bikora. Hari ibihugu vyo muri Afrika biteye imbere uno munsi kubera remunere. Hari ibihugu vyo muri Afrika usanga umunyeshuri ahembwa agiye kw'ishuri, washaka no muri kaminuza agahembwa amafaranga $1,000, ugasanga umunyeshuri ahembwa amafaranga $1,000 kugira aje kw'ishuri muri kaminuza. Urumva ivyo vyose vyavuye parce qu'ils ont investi, ils ont diversifié l'investissement ava mu maminere kugira ashikire n'umunyagihugu. Ashikira umunyagihugu gute? Ni za système social ca dukora, ni muri médecine, ni muri education, ni muri secteur privé, ni muri ibintu umunyagihugu akenera buri munsi, ni mu nutrition, ibintu vyo gufungura buri munsi, ni muri kudevelopa les recherches développement, ni muri technologie, ugacréer des plateformes technologiques, ukadigitaliza les services. Nkajye nagomba ndababwira nko mu Burundi ni entreprise nkeya zibaho uzosanga zifise nka site web, alors que hariho abarundi nka batwebwe tuba turi ngaha mu bihugu vyo muri Canada, duciye ubwenge, twize, dushobora kubikora. Mugabo ugasanga tuguma turi muri classique, turi muri business classique, niko navuga, dukorera muri classique, tuta developa, tuta digitaliza. Ugasanga udakreye ibintu vy'ivyashara amabotike yayandi. Sinzi umuntu nigeze kumva mu Burundi ariko aravuga ngo umugwizatunga ngo hajya wibaza ngo ukreye ibotike ngo uri umugwizatunga. No, for think au-delà y'ibotike, uga thinking ibintu, kuko abashinwa babigezeko kandi ntivyamye kuko bariko barahereza ikibanza technologie, bakinvestisa partout au monde, bakoresheje technologie, bakoresheje ubuhinga. Nk'ubunya hari ibintu vya intelligence artificielle biriko biraza, navyo nyene urashobora kuvyinvestisamo nk'igihugu nk'u Burundi kavyinvestisamo, ugasanga les revenus ziriko zibava muri izo minere non seulement ziriko zirateza imbere igihugu, ziriko zirateza imbere aussi n'umunyagihugu ari we wese ari mu Burundi. Wiyumvira ko nk'umuntu yokora ivyo bintu mu Burundi akabikora exactement nk'umuntu nk'uko turiko turabivuga, wiyumvira ko uwo muntu yo marira ni kihe kintu abarundi bamukoza? Ni gute abarundi bamushimira? Cyangwa wibaza yuko yo ari nk'umuntu atwara dufate ntashobora kuva urumva yotwara ku buryo abarundi, kuko abarundi bakunda kumererwa neza, abarundi bakunda kumva baryohewe, abarundi bakunda kuryoherwa. Urumva hama rero n'abarundi tukakura amaboko mu mpuzu natwe tugakora. Umuntu yoza akabikora vraiment, je te garantis yuko yoba agize indifference abandi bantu bose batakoze, kandi abandi bantu bose batokora. Uno munsi ivyo tubona turashobora kubona yuko amamine hatanguye kuzaragurishwa hanze, mugabo il faut être transparent, ukaje mu programme international de transparence en rapport avec ivyo bintu vyo kugurisha amamine. Hama izo revenue zivuyemo non seulement ukazinvestisa mu gihugu, hama ukazana n'abandi baza gukorera mu gihugu indani kugira dushobore kwiteza imbere. Voilà, nivyo nashaka kubapartager. Sinshaka ko iyi video iba ndende cyane kuko twavuga ntitwoheza. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu dutegerezwa kuyaga, ni ibintu jewe nishinze kugira nze ndabahereza umuco, ndababwira ngene bipanze, ndababwira ngene bimeze, kuko turakeneye yuko tuba dufise na strong gouvernance, tugaproteja ama community yacu, tukaba dufise stabilité politique na environnement social nayo nyene imeze neza kugira ivyo bintu vyose bikunde. Environnement économique et social nayo nyene imeze neza kugira ivyo bintu vyose mvuze bishobore gushoboka, kandi birashoboka. Vyarashobotse ahandi, none ni gute
ni gute twebwe mu Burundi bitoshoboka, ni gute twebwe mu Burundi tutoshobora gukoresha ivyo bintu Imana yaduhaye mu Burundi kugira twiteze imbere. Voilà, ni ivyo ibi rero mvuze nayo cagaguye mu majambo makeya, kuko winjiye en detail canke ushaka kubimeta en action canke ushaka kwiga ico bita faisabilité yavyo, harimo amadetail menshi, harimo ibintu vyo kwiyumvira vyinshi. Sinshaka kubamena umutwe ndiko ndavuga ibindi ngene vyogenda canke ngene twabigenza, mugabo mu majambo makeya avunaguye nivyo. Alors merci beaucoup ku bakunzi ba East Free. Ubu nitwasubira tuza kuvuga tuzovuga ku bindi twerekana ngene abaguzi atunga b'abarundi par exemple, canke aba investisseurs bandi boza bagateza imbere igihugu batarinze guca mu mabanke canke bakaza bonyene baje kwinvestisa kugira igihugu gitere imbere. Voilà, dufise amasuje menshi, ukaba ufise commentaire, ukaba ufise ivyo partager, n'hésitez pas à nous partager, on est là pour vous. C'est East Free Consulting, turi abahinga bigenga muri consultance, digitalisation, ibintu vya solar solutions, technologie, finance et tout. Merci beaucoup, passe une bonne journée, au revoir.